ingingo nkuru twabateguriye. Umutwe wa Wazalendo urwana ku ruhande rw'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC uramagana ibyo umuvugizi wa M23 yatangaje. Oscar yashaka kubesha ngo bafite ngungu bafite bose twese tuyihuriyemo. FARDC Abazalendo ngo bari hakurya na M23 iri hakuno. Ngo bararebanye bari gutarateganya imbona nkubona. Colonel Mvano Bahati ayobora ishami rya Wazalendo rishinzwe guhuza igisirikare n'abaturage. Leta y'u Burundi irahakana yivuye inyuma imibare bivugwa ko ari abasirikare bayo bagwa ku rugamba mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibitigiri barungika kugira batera ubwoba hahamure mwebwe abarundi muvuge muti abana bacu bahonye bagomba guca ivutu. Abasirikare kumbure batari hariya mugabo barahandi bari kwitegura ati ntimuze nyabona basi bahetse. General de Brigade Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi mu mutwe wa Wazalendo urwana ku ruhande rw'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC uramagana ibyo umuvugizi wa M23 Isaac Balinda yavuze ko abasirikare barenga 200 b'abarundi biciwe ahitwa Ingungu mu ntara ya Kivu ya ruguru. Colonel Mvano Bahati ayobora ishami rya Wazalendo rishinzwe guhuza igisirikare n'abaturage. Nukumva ko uramuvugizi wa M23 bwana Oscar Balinda yaje kuri radio akavuga ati no twishe abasirikare b'u Burundi twafashe abasirikare b'u Burundi. Ngo icyo kintu ni ibintu by'ibinyoma byambaye ubusa kuko kuva operation zatangira ubwo nyakubahwa perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yahaye 3e zone Lieutenant General Masunzu Pacifique urugamba rwahise rutangira. Ubwo kuva babona umuriro urukubakaho bafashe strategy yo kujya bafata teni z'igisirikare cy'u Burundi bakazambika abasoda babo kugira ngo nibapfa cyangwa se nibafatwa ntibagaragare ko ari abasirikare ba RDF b'u Rwanda bakabishyira ku Burundi. Urambwira yuko umutwe wa M23 ukoresha imyambaro y'abasirikare b'u Burundi ikayambika abantu bapfuye. Iyo myambaro iba yavuye hehe? Hari inyeshyamba zaturutse mu Burundi ziza kwiyunga n'uriya mutwe wa Colonel Makanika ara muri Murenge muri Sud Kivu w'abanyamurenge. Ni ukuvuga ngo ayo mateni bagiye batorokana niyo bari kwetiriza kwambika abantu babo kuko batorotse igisirikare cy'u Burundi baza kwiyunga na Makanika niyo bari kujya abasirikare babo M23 igendana abantu babo bajya ku rugamba bakambara iteni z'u Burundi kugira ngo nibafatwa cyangwa nibapfa bagaragare nk'ari igisozo cy'u Burundi. N'amafoto turayafite. Urashaka kumbwira yuko bari abasirikare bambaye iriya myenda y'u Burundi arabo muri Red Tabara cyangwa se arabo muri M23? Yes, donc kuko urugamba rwabaye Ingungu harimo Red Tabara ivanganye na M23. Ariko se Colonel Mvano twumvikane abumva aya makuru urimo mbwira bafata iki mu ntambara mu mirwano yabereye Ingungu? Wowe ubu tuvugana uri Ingungu cyangwa se ntabwo ari huri? Kubera ko mvugana na Balinda yambwiye yuko ari bo bagenzura Ngungu. Mwebwe muri hehe? Mwebwe ndavuga FARDC namwe Wazalendo. Ariko so bwana journaliste uru rugamba turimo ruri wazi. Ni ukuvuga ngo M23 ntabwo iri muri Ngungu centre. Ni ukuvuga ngo Ngungu Abazalendo na n'uriya mutwe wa M23 bose barayigabanye. Ni ukuvuga ngo barateganya imbona nkubone. Naho iyo bihara ngo bafite Ngungu ibintu byo kwihara. Ni ukuvuga ngo barateganye ubu Ngungu nta muturage urimo. Ngungu ni umungi ni umwirare nta muturage urimo kuko ni umuriro w'amasasu gusa uri muri Ngungu. Ubwo rero yashaka kuvuga ngo Oscar yashaka kubesha ngo bafite Ngungu bafite bose twese tuyihuriyemo. FARDC
hakurya na M23 iri hakuno ngo bararebanye bari gutarateganya imbona nkubone. Ariko se imirwano yabereye Ngungu urashaka kumbwira yuko nta basirikare ba FARDC cyangwa se bamwe bwe bazarendo n'abandi bafatanije ba Barundi cyangwa n'abandi bayiguyemo? Urabona imirwano y'imbunda ntabwo ari akabumbu, ntabwo ngo inkomere twe ku ruhande rwa FARDC nyeka hakomeretse abasirikare batarenze 3, kuri bazarendo hakomereka abasirikare bageze muri 4, kuko inkomere zose ni 7 ariko nta basirikare bo ku ruhande rwacu twatakarije. Abasirikare bahaguye na b'umutwaye mu 23 nyeka n'amafoto menshi akanabatumira aribo bamwe abo bagiye iredita baragiye itanga amateni go kwambara kugira ngo nibajya bapfa babishire kuri leta y'u Burundi. Colonel Mvano Bahati ushinzwe guhuza igisirikare n'abaturage no muzalendo, ndagushimiye cyane kubw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Natwe turabashimiye bwana journalist. Leta y'u Burundi irahakana yivuye inyuma imibare bivugwa ko ari abasirikare bayo bagwa ku rugamba mu ntambara ishyamiranyije ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kane i Bujumbura, umuvugizi w'ingabo General de Brigade Gaspard Baratuza yavuze ko abasirikare b'u Burundi bahagaze neza ku rugamba. Inkuru ya Desire Hatungimana. Ico kiganiro yatangiye mu biro bikuru vya gisirikare. General Gaspard Baratuza mu itangazo yasomeye amenyesha makuru yiyamirije biriko bicishwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'iyindi mihora hamwe n'ibivugwa n'abatandukanye ko abasirikare b'u Burundi bagiye gufasha mu gihugu ca Kongo ko bariko barishwa ku bwinshi. Agira ati, iyo umuntu ananiwe hariya acashangura kuja ku mbuga ngurukana bumenyi, burya ibitigiri barungika kugira batera ubwoba bahahamure mwebwe abarundi, muvuge muti abana bacu bahonye bagomba guca ivutu. Abasirikare kumbure batari hariya mugabo barahandi bari kwitegura ati ntimuze nyabona basi baheze. Barabuze rero isaganirizo birabankira, baca baje rero kwandika ibi yuko abasirikare bahonye hehe nukuburaba abaribo nico bashaka gushikako. Ariko aragaruka akemera ko harabapfa kuri urwo rugamba. Abajijwe igitigiri igisirikare cy'u Burundi cemera kubagwa kuri urwo rugamba, leta y'u Burundi yagiye gufasha Kongo kugwanya umugwi wa M23. General Baratuza yishura ati, abasirikare si ukuvuga yuko batitaba Imana, bari ku rugamba ntibaterana amashugwe, barapfa turapfa mugabo ibyo bitigiri batanga sivyo nibanga rya gisirikare. Naho bumwe arababaje kandi yitwa umusirikare bigufasha ikinda guhaye igitigiri bijya baguha sivyo. Je rero nanka kubesha ntavyo ndakubwira kandi ntibigezaho inkuru reka kwigora ntavyo ndakubariye. Nibanga gisirikare abasirikare barabizi bo babikeneye ntacu bikeneyeko. Abamenyesha makuru bafatiye ku masanamu n'amashusho yerekanwa bikanahanahanwa ku mbuga hwaniro, ndetse hakaba n'abamoneka bavugishwa nk'abasirikare b'abarundi bafatiwe ku rugamba n'umugwi wa M23. Baratuza arabihakana. Photoshop ntimuyizi, ntimuzi yuko wewe wambaye iyo mpuzu ushaka kwambika impuzu ya gisirikare bagere n'ivyo bakoresha. Je harabo bavuze na matricule ndaza ndaraba ngahe turayibura, kamupompa akagenda karoromba ngo 470 yeme batayo d'infanterie untwari nako ugasanga bamutwara ntabaho mbwa kubera ariko arabivugishwa n'abanywara umogi hariya bisivyo namba na gato. Rero gufatwa bafashwe barabaregeranye babashikane muri ayo mashirahamwe, hanyuma tuzorabe yuko ari abarundi ntabo bazozana kuko si abarundi. Hajya rero bagenda bakagira publicité barabashira hamwe babacisha hariya babazana iwabo. Kuba havugwa igisirikare ca Kongo n'abagwanyi ba Wazalendo gusa iyo hageze uburere bugaruzwa bwari bwigaruriwe na M23 muri iyo ntambara ihuza na Kongo hamwe n'abayifasha, Gaspard Baratuza avuga ko bamwe bose bavuga ibibaraba kandi bidaca intege abarundi bari ku rugamba. Ku masezerano yoba ari hagati y'u Burundi na Kongo kwirungikwa ry'abasirikare b'abarundi muri iyo ndwano, General Baratuza abandanya avuga ko umutekano kumbibe Uburundi busangiye n'igihugu ca Kongo arico kiri imbere ya vyose, kandi ko uramutse utorewe inyishu ariyo nyungu sumbi izindi, kandi aneko gufashanya ko mu bihugu bigize umuryango wa EAC. Jean Nahimana arongoye ishirahamwe ry'ugwaruka rigwanya ihohoterwa ya kiremwa muntu
yahungiye mu gihugu ca Suisse asaba nyabuna ko ata mwana w'Uburundi yosubira kugwa muri Kongo. Turasabye dushimitse nibareka abakongomane n'abo nyene bagwana bayigwanire. Intambara ya Kongo ntizuhezwa n'abasoda b'Uburundi bagiye mu kinyegero, bagiye barabundabunda batabanje guca no mu nzego zibijejwe ngo zibarekure. Ivyo navyo abasoda ba Repubulika y'Uburundi bategerezwa kubibona kandi bavyanke ubutakigaruka gukoreshwa nk'abaroberi, gukoreshwa nk'inkorofani, gukoreshwa mu ngwano batazi badatahura. Mu mugambwe MSD utavugwa rumwe na leta y'u Burundi bati abasirikare b'abarundi bagwa muri Kongo ni benshi mu ntambara ataco ifasha Uburundi. Epitas Nshimirimana avugira MSD ubu yahungiye mu gihugu c'u Rwanda. Mu ndahiro barahiriye gukingira Uburundi, kugwanira Uburundi, gupfira Uburundi no kurondera inyungu z'igihugu cabo n'ic'Uburundi. Ntibarahiriye kugwanira inyungu z'akagwi na kamwe nk'uko tubibona uno munsi bariko baragwanira inyungu za Ndayishimiye n'akagwi k'abajenero biwe. General Baratuza amenyesha ko kubona abasirikare b'abarundi bari kugarukana amahoro muri Kongo vyafashije cyane kugarukana umutekano kw'ibarabara rya Bujumbura Rugombo, ahahora hakunda kurangwa umutekano muke. Aremeza ko uduce twahora turangwamwo umutekano muke biturutse ku migwi y'abagizi ba nabi icumbitse muri ico gihugu, ubu hose harangwa umutekano kuva abasirikare b'u Burundi bagiye muri Kongo. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Mu Rwanda leta yatangaje ko mu kiyaga cya Kivu harimo peteroli, ariko ntiyabivuga ku buryo budasubirwaho. Ubushakashatsi buracyakomeza kandi butanga icyizere ko ishobora kuba irimo kokotoma Kamirindi. Ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa nacyo gihereye ku bitangazamakuru byo mu Rwanda cyanditse ngo umuyobozi mukuru wa RMB, urwego rushinzwe mine, peteroli na gazi mu Rwanda, Kamanzi Francis, ejo kuwa gatatu yabwiye inteko ishinga amategeko ati dufite peteroli. Nyuma yaho RMB yashyize ahabona itangazo rivuga ko hakiri kare cyane kugira ngo yemeze bidakuka ko yavumbuye peteroli mu kiyaga cya Kivu. Iri tangazo risobanura ko ubushakashatsi bwakozwe mu 2021, 2022 bwerekana ko munsi y'ikiyaga cya Kivu hari amahirwe menshi ko hari peteroli. Mu burebure bwa kilometero 3.5 munsi y'ikiyaga hari ibimenyetso bya peteroli bigaragara mu duce 13. Rirakomeza riti ubushakashatsi bwerekana n'ahantu ho gucukura kugira ngo ubwoko n'ingano bya peteroli byemezwe bidakuka. RMB iri mu gikorwa cyo gushaka abafatanyabikorwa mu gukomeza ubushakashatsi buganisha kumenya ingano ya peteroli munsi y'ikiyaga cya Kivu. Nguko uko itangazo risoza rivuga. U Rwanda rusangiye ikiyaga cya Kivu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku itariki ya 4 y'ukwa 4 2017 basinyiye i Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba amasezerano yo gufatanya mu bikorwa byo gushakashaka peteroli n'undi mutungo kamere mu Kivu no mu birwa byayo no mu byo kuyicukura iramutse ibonetse. Aya masezerano bari bayahaye igihe cy'imyaka 5. Ibihugu byombi ntibiratangaza niba byarayavuguruye. Hagati aho u Rwanda kuva myaka na myaka rusanzwe rucukura kandi rukoresha umwuka wa gaz methane wo mu kiyaga cya Kivu. Ikiganiro c'abakenyezi, aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo nuko biteza imbere ubwabo. Ikiganiro c'abakenyezi ni ku Ijwi ry'Amerika. Mu kiganiro cy'abari n'abategarugori mu Burundi, abana b'abakobwa bagorwa cyane n'igihe baba bari mu mihango. Mu ntara ya Makamba bamwe basiba kujya ku ishuri, n'abagiyeyo ntibakurikire neza. Bagenzi babo b'abahungu nabo babagendera kure bavuga ko umukobwa uri mu mihango atera umwaku. Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
none twosha dutera mukoshi gute webwe abakobwa ubanshikirire abakobwa bazanye kurondo. Indongera ntera kama umuntu wose w'umugabo ari mu ntara ya Makamba aha turi abonye umugenzi wari mu bitinyanka n'agasabune kamota n'agaparufe yo kamushikiriza kakamugurira. Abo n'abakenyezi b'imakamba bariko bariyamiriza abagabo bavuga ko iyo umufasoni ari mu butinyanka atera umukoshi. N'igihe twashaka kumenya ukugena bigeme bo mu mashuri atandukanye y'imakamba bibagendera mu gihe c'ubutinyanka. Muri kahise ubutinyanka bita imihango y'umwigeme, ukwezi, amaraso canke igisibya, cari igihe umwigeme canke umupfasoni yafatwa nk'uko ashobora guhumanya iki canke kiriya. Ntafatiro Patrice, umuhinga w'ikirundi c'abarundi, aratanga imiziri imwe. Umwigeme ari mu butinyanka ntiyakaminka, aje gituma bavuga ngo ni ubutinyanka, ngo zaca ziteka ntizikamwe neza, ntiyaterera amata ngo ntiyaheza ngo arete, ntiyaja gusenya kuko abakobwa bagiye gusenya niho baca bacana ingeyo. Umwigeme ntiyaja kwahira kuko hajya bivuta ngo ubwatsi yahiye bwohava butosekara. Abakenyezi baganiriye n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika imuguti Makamba baremeza imwe muri iyo migenzo. Virginie Kiragwanirwa afise imyaka irenga 60 byaramubayeko. Egome natwe wacu nka yariho ndi mu bitinyanka sinayegera sinakama kuko ngo yacayihumana amata uri mu bitinyanka sinatereye uyatereye ntiyatoka ntiyaca yafuba amavuta ntiyareta byaca biba ibintu by'ibitumbatumba. Urumva umukobwa yinjiriye umuvyeyi yavyaye ari mu bitinyanka, kira kwezi uko agiye mu bitinyanka ya mwana haca haza ubuhere bugahuhera mu maso. Nyina w'uwo mwana atabimenye ngo yari mu bitinyanka ngo amusige nyamavuta, yaca aza kurondera ikintu citwa gahama niko yaca amusiga. Everine Niragira w'igisenyi Makamba arongera ko mu gihe co kugana urwagwa no mu kurima bimwe mu biterwa hari byazirana n'ubutinyanka. Hari twebwe kare tugikura ubu warakanye ibitoki ariko kugana